turasuye kubashimira ko Imana idushoboje ikabishoboje namwe kugira dusure n'ubundi dusangira ijambo ry'Imana. Imana iduha umugisha kandi mpwemu yera abane natwe atwigisha kandi dutahuze kandi aduha umugisha mu kumva ico mpwemu yera ashaka kuganira natwe. Mana data wera turagushimiye ko wasuye n'ubundi kutugira neza. Imana nushimwe mwami, nushimwe Yesu kuko atugiriye neza data. Ibyo gushima ntivyobura mbwa twobivuga kuva mu gitondo gushika ku mugoroba bukira bugaca twigushima. Mbwa muri makeya ibyo yakoze byose turagushimiye. Nuko tubabarire byo twakoze bibi. Uri Imana nzima utugiriye neza, utwishimire kuko uri Imana y'imbabazi iteba kuraka igatebuka kubabarira. Turagushimiye ni mu izina rya Yesu tubisenge tubishima. Amen. Umunsi nashakanye dusangira ijambo ry'Imana ngo twama tubikora. Reka turabe mu Bikorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa ndwi. Kuko tugenda turongorwa no kwizera, ntiturongorwa n'ibyo tubona. Tusubiye gusoma mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa ndwi, ho bavuga ico gice cyose kivuga kwizera. Umurongo wa ndwi uravuga naho nyene ngo kwizera niyo kwatumye Nowa yubaha amaze kubarirwa n'Imana ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora abo mu nzu yiwe, kandi niho kwamuhaye gutsindisha abari mu isi no kuragwa ukugororoka kuzanwa no kwizera. Iki gihe ca Nowa Imana yari yamubwiye imubwira ibyo akora, mubwira ko imvura izogwa kuko abantu bari bakomeje gukora ibyaha. Imana imubwira ko imvura izogwa, ati rero nta bundi buhungiro buzoboneka ku bantu banje abo nishimira wewe Nowa. Ico ndaguhanura rero Nowa imubwira kubaka ubwato, kandi ico gihe ngo nta mvura yari bwagwe, imirima yamezwa n'urume. Mugabo Nowa kubwo kwizera ngo yizera ivy'Imana yamubwiye, kandi ngo abahungu be bari baragiye kure barumviza amakuru ya se wiwe, bakibaza ati se wiwe byarabaye nabi byaracanganikiwe, ngo bava mu ntara za kure iyo bari baragiye baza kuraba umusaza ivyo ariko arakora. N'ababanyi biwe baguma baza kumuraba bakamubwira ati no, nubwo uvuga ngo imvura izogwa amazi azobaho, umwuzure uzoba, aha hantu turabona yuko atubatse neza, bishoboke yuko amazi ashobora kuhaca. Nowa agaca abwira ati asante ko mumfashije, bakagenda. Nuko ngo yamaze imyaka 120 ariko arubaka, ni nguko ariko abwira nyene ubutumwa bisi ipanda sa 20 mbwa abantu banka kumva. Mbwa uko byagenze rero imvura n'ubundi imvura yaraguye, umwuzure uraba. Dusomye mu itanguriro cya 17 ngo Imana ibwira Aburahamu iti kandi nzokuha kurondoka cyane, nzotuma amahanga agukomokako n'abami bazokwandurukako. Imana imuha iryo sezerano. Mugabo Aburahamu kuko yari umuntu nkawe nanje, hari igihe yacika intege aravye amvirone mukikije agacika intege, akabona ko ivyo Imana yamubwiye bitari bushoboke. Hageze n'igihe abwira Imana ati Mana ati coma Ishimayeli agakurira imbere y'inyonga zawe, akaragwa ubutunzi bwanje. Kuko Aburahamu yabona Eliyazeri umukozi wiwe ko ari bazoragwa ibintu vyiwe. Arasaba Imana ati icompa rero uwo mwana navyaye Ishimayeli akurira imbere yawe, akurira imbere y'inyonga zawe, nuko azoragwe ibintu vya ubutunzi bwanje. Kuko ibindi mbwira jambo ndabidashoboka. Kuko yaraba imbere akabona ashaje, yaraba inyuma akabona Eliyazeri ari bazotwara ubutunzi bwiwe, akavuga ati rero nta kundi. Mugabo Imana kuko ari Imana iramubwira iti oya, Ishimayeli sindamwemera ko ari bazoragwa itunga ryawe, ko ari bazomwana w'isezerano ni kuri Sara. Nuko nawe rero ibyo biragushikira ukaraba ukabona yuko wabona imbere yawe ukabona umwiza mwinshi, ukabona inzira irazirazibiye, Imana ko yaguhaye isezerano, ukatangura kuraba muri famiye yiwawe. Muri famiye yiwawe ntacyo bashoboye, nabo bakeneye uri uwo bafasha. Wasura ukaraba inyuma naho ukaraba bo mwiganye, ukabona ko nabo nyene atakintu kiniya bari bugufashe. Kuko ntacyo bari bugufashe, nabo bakeneye uwo bafasha. Rero inzira z'Imana zirenga igihumbi. Imana gusa niyo ishobora guca inzira wowe umwana w'umuntu atoshobora kuyica. Imana rero izobikora kuko ni Imana yo kwizerwa.
yabivuze yasezeranye no kwizorwa no kubikora izobikora. Ni Imana idahemuka, ni Imana itabura uko igira. Ico womenya neza nuko ivyo byose ubona byavuye mu busa. Imana yaravuze ijuru n'isi bibaho. None nimba Imana yaragusezeraniye canke ibyo wasezeranye, ibyo wasenze usaba ugira ngo ni bininiya gusumba ijuru n'isi, oya ni bito cyane. Bisigura ko Imana naho kugisengera ico kintu no weza ngo ntibishoboka, kugisengera honyene ni mpwemu yari yakubwiye ngo gisengere. Izere rero Imana izobishikora, izere isezerano Imana yaguhaye, Imana izorishitsa kandi igihe gikwiye gishitse. Uravye muri Habakuki aravuga ngo mu gice cya kabiri aravuga ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Nta kindi ntibavuze jeune prière, ntibavuze umugororotsi. Niba udafise kwizera byose birapfuye. Ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Hari akantu kavaje cyane. Umwarimu wo kwishuri ya Bibiliya yariko yigisha abanyeshuri arababwira ngo ijuru n'isi ngo naho byovaho, ngo wizera ngo azobona amasezerano. Abanyeshuri bacu baramubaza bati none abanyeshuri bacu baramubaza bati none ico gihe ijuru n'isi bivuyeho wumva gute amasezerano bazoyaronka bari azobashikira gute bazoba bari? Mpwemu yera ni gitangaza iciramanukira uwo mwarimu icibabwire ngo bazoba bari harya Imana yari itararema ijuru n'isi. Ndakunda ijambo ry'Imana, ni ryiza cyane kandi ririmo ubutunzi bukomeye, ririmo amajambo meza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amahanga yose, kwa mahanga muyabona ku isi yose, ngo asa n'ima ry'amazi, ima itonyaga ry'amazi rigiye mu mubindi. Ngo canke ngo bisa n'umukungugu uri ku munzane. Umukungu uri ku munzane ntupima. Ngo umukungu ufashe wapfaye guhomba ku munzane gusa, ntacyo upima. Ni nkuko rero bisigara ko Imana ishobora kudushira mu kiganza cayo kandi tukamera nk'umukungugu uri ku munzane, ntitwiremere ikadushiraho nyene mu kiganza mu kwendera ko amasezerano yayashika. Ntimuzi ko muri Apocalypse bavuga ko eglise izoduga ikamara imyaka 7 mu kirere, ntizoba iri mu ijuru kandi izoba iri no kwisi. Kandi mu iyo myaka 7 hari imyaka 3 n'igice Imana tuzomara Yesu ariko aratugera imirimo twakoze. Yindi myaka 3 n'igice turi muri reception, kuko umugeni umukwe azoba yaje gutora ishengero. Mwarabonye mariage itagira muri reception, ico gihe tuzoba turi aho nyene mu kirere. Bisigura rero yuko ngo abizera ngo ijuru n'isi naho byovaho, abizera bazobona amasezerano yabo. Ugucika intege si ibi bya twebwe turiho ubu nyene gusa, no mu isezerano rya kera naho byarabaho. Isirayeli bamaze gutwarwa inyagano, nabo nyene bakaja i Babuloni, bari baza bati ibintu byararangiye tuzogaruka mu gihugu, bagatangura kwihebura. Usomye muri Yesaya igice ca 46 umurongo wa 10, Imana yarabaremesheje irababwira iti ngo mpera kwitanguriro nkavuga ivyiherezo, ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarabaho, nkavuga imigabo yanje izohama kandi ivyo ngomba byose nzobishitsa. Murongo wa 11 ngo nzohamagara igisiga carowe kivuye iburasirazuba, nico muntu wanje afise imigabo yanje ava mu gihugu cakure. Narabivuze no kubikora nzobikora. Twavuganye kwizera z'Imana zirenga 1000. Ahereko arabwira ati ntimuhe mwigora, nzotuma umuntu mutari mwizigiye mutari mwizeye avuye iburasirazuba arico gisiga, kandi kizoba gifise imigabo yanje, kandi ikindi kizo kiyizanye atari ugushitsa iyo migabo yanje. Iyo migambi kizoba kije gusa, uwo muntu azoba aje gushitsa imigambi yanje gusa. Usuye inyuma muri Yesaya nyene igice ca 45 ijambo ry'umutwe riravuga ngo ihamagagwa rya Kuro. Imana yagomba ko Kuro amenyekana kandi atarabaho, kuko ari wazobakurayo akabasubiza muri Yerusalemu. Yabibwiye Yesaya. Bisigura ko Imana itihenda kandi Kuro yarabayeho kandi we yabahimirije. Usonye mu bitabo ugasoma ibitabo Ezra yanditse, Kuro yabahimirije arabwira ngo nibatahe, abaha n'ibyo kubaka, abaha ibintu ati mutahe Yerusalemu. Bisigura rero yuko Imana ibyivuga nibizima, nibyukuri, nibyo kwizerwa irabishikana. Ko twavuganye ku ijambo ry'umutwe ngo kwizera, none kwizera kwafashije iki mu bihe byashize? Mu bantu tubona muri Bibiliya byabafashije iki? Uravye mu Baheburayo 11 umurongo 33 haraba kwizera no kwatumye abahizi batsinda abami. Ico ni cyambere.
no gukora ibigororotse. Icya kabiri bakoze ibigororotse kuko kwizera Imana ntibacumura ntibandagara ntibavundagara mu byaha n'ibibi byose, no kuziba iminwa y'intambwe. Gatatu, murongo wa 34, no kuzimya uburake bw'umuriro. Kane, no gukira ubugi bw'inkota. Ya reka kubwo gucungura umwanya ibintu bitanu ntuzuza kubivuga ko byose, mugabo turavuga bibiri gusa by'ingenzi, bibiri gusa kubwo umwanya aba ari mutoya cyane. Turabye muri Daniyeli igice cya 3 ngo Sadurake na Meshake na Abednego batabwa mu muriro. Nebukadineza yashinze igishushanyo ngo abantu bose bagisenge, abatazogisenga ko azotagwa mu muriro. Mugabo abasore batatu banka gusenga icyo gishushanyo. Abantu baca baragenda babwira Nebukadineza bati ba bantu ntibakubaha banse gusenga cya gishushanyo. Nebukadineza arabahamagara kugira ngo abandi abahe ayandi mahigwe. Arababaza ati Nebukadineza, Meshake na Abednego, mbege mwaba mwabigize ibigirankana kudasenga igishushanyo? Ati nimugende mugisenge, ataraho naho muzotabwa mu muriro. Muzotabwa mu itanure ry'umuriro. Ngo mbega niyihe Mana yobakura amaboko yanje? Bisigura ko yibaza ko atayindi Mana ikomeye ibaho yukubakura mu maboko yiwe. Abo basore batatu ico gihe bari mu buhungiro i Babuloni, hari umuhanuzi Ezekiyeli. Baragenda baramubaza ko hari Imana yaba yamweretse kuvyerekeranye nabo. Ezekiyeli ababwira ati nta Imana yanyeretse kandi nta n'ubutabazi mbona. Abasore baca barasubira inyuma bagenda kuraba Nebukadineza. Baramubwira bati ntituna tukubwira ijambo na rimwe kuri ivyo watubwiye. Asangwa ariko bimeze ati Imana yacu dusaba ishobora kudukiza iyo tanure ry'umuriro guhinda. Ati kandi ntibura no kugudukiza mu maboko yawe, mugabo nta gishushanyo dushobora gusenga. Bobo ngo bagize ukwizera kurekure, mwebwe ibugura amaso apana y'umubiri, amaso ya mwebwe babona ibyiza vy'Imana byo mu ijuru. Baravuga bati birashoboka kuko impfu ni nyinshi, ubwo urupfu nshobora gupfa siguzopfa sigunda zopfa. Ati birashoboka n'ubu ko Imana yaraciye inzira yuko tuzopfa tukayisanga duciye mu itanure ry'umuriro. Ati mugabo twebwe mwami, twebwe dushobora gusenga igishushanyo cawe. Bagize ukwizera cyane kurengeye. Nawe mwene data ndakwifuriza ko ugira ukwizera kurengeye ivyo ubona, kurengeye uburebure bw'ikibazo cawe, uburemere bw'ikibazo cawe, uburengere ushira imbere ukwizera gusa. Kuko Imana niyo yaremye umuriro ishobora kuwuzimya igihe cyose ishakiye. Nebukadineza ngo urakebura muziriringira uwo mwanya, abwira abantu ngo nibenyegeze iryo tanure ry'umuriro ngo ibiheta ngabo ndugwi bashire nk'umuriro mucangwa cyane. Nuko ngo baboha abasore batatu babaterera mu muriro, ngo nuko bari bambaye uko bari bambaye kose. Muga ngo kubera guhinda k'umuriro warahinda cyane, iryo tanure ryarahinda cyane, ngo birimo ivy'umuriro ngo bifata abantu bari bateruye nyabasore birabica barasha barahera. Ngo nuko umwami ubandanije ngo umwami asembwa n'umutima aragenda kuraba bukeye. Ngo agiye kuraba ngo asangamwe abantu 4, ngo kandi abo bantu 4 ngo bari babohoye bariko baragendagenda mu muriro. Aravuga ati arabaza abantu ngo mbega twatayemwe abantu bangahe? Baravuga ati twatayemwe abantu 3. Ati je mbonamwe abantu 4. Ngo kandi wa 4 ngo afise ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Ngo arasemera n'ijwi rirenga ngo basabye b'Imana isumba byose ngo nimusohoke. Baca barasohoka basanga ngo naco babaye, ngo haba ku mpuzu bambaye no ku mishatsi yabo. Umushatsi uri très sensible cyane ku muriro usha n'ingoga, ngo mugabo ngo n'impuzu ntaco zari zabaye n'umushatsi wabo. Ngo kujya Nebukadineza rero yabonye umwana w'Imana ari mu muriro agendagenda. Ndakwifuriza mu kibazo urimo mu byo wasengeye Imana, umwana w'Imana abigaremwo agusubize ukwizera kwawe gusire gukomere, kandi arahari azogusubiza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugiriye neza, kuko ndazi ko ufise umutwaro nanjye ndawufise. Dukomeze kwizera rero, dushire kwizera imbere. Kandi igitangaza Imana ntiyagarukije aho rero kugira ngo yerekane ubushobozi bwabo. Igihe aba basore bari i Babuloni yagumye yigaragaza, yereka abanyamahanga ko ari Imana ikomeye. Kandi ibyo byose byari byaranditswe muri Bibiliya, amajambo uko bari bayifise isezerano rya kera uko natwe turifise rya kera n'iry'ubu. Hari amajambo ataza guhagararako kandi akabaremesha akabakomeza, nabo amajambo y'Imana kuremeshe kandi agukomeze. Usuye muri Yesaya n'ubundi 43 umurongo wa 2 iravuga ngo yewe Yakobo
ngo wakuremye akongera akakubumba. Aravuga ngo ntutinye, niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Urumva Imana rero yarashikije ivyo yari yaravuze, kuko niyo kwizerwa. Umuntu uvuze ko abantu ko yaravuze ko nibaca mu muriro wowe atazo ruzobagira, baciye mu muriro mu itanure rikomeye cyane, kandi n'urubeya ntaco rwabagize. Turavye kandi karorero ka kabiri dusoma muri Daniyeli 6:6. Daniyeli 6:6 ngo Daniyeli atererwa mu bwobo rw'intambwe. Iki gihe hari umwami yitwa Kuro, yari yagufashe ibihugu bigabura 21. Muri abo baganwa 121 Daniyeli yari mu bakuru batatu cyane baganza abandi. Abo baganwa rero baca bagirira ishari Daniyeli, kuko yari umuyuda, bagomba kumutwara ikibanza yari afise. Baravuga ati nta kindi turi muhore, nta kindi twomurega, ni ukumugerageza tukamugeragereza ku Mana yiwe. Baca bagenda babwira Kuro bati niwandike icandiko ugisinye, kandi ko bazomara iminsi 40 basenga wewe. Daniyeli yumva ko ikibazo cabaye, acagenda gusenga gatatu ku munsi nk'uko yarabikora, kandi ngo amadirisha yiwe yamayuguruye arabi Yerusalemu. Mwibutse hari isengesho Salomo yasenze igihe yinjiza isandugu, isengesho rya Salomo yinjije isandugu ry'Uhoraho mu rusengero. Ano mu bami ba mbere 18 umurongo wa 46 umuvuge nahavuga ngo kandi abantu bawe nibaramuka bagucumuye ko ukabarakira, ukabagabura mu maboko yabo y'abansi babo, ukabafata mpiri bakajanwa mu gihugu cabo ca hafi canke ca kure, maze ahubwo bakaguhindukirira bakagutakambira bari mu gihugu cabafashe mpiri twagucumuyeko, bakakugaruka ko n'imitima yabo yose n'ivyumviro byose, bakagusenga batumbereye igihugu cabo wasezeranye basekuru babo, n'umugo watoranije n'iyi ngoro yitiriwe izina ryawe, ntuzubure kubumva uri mu ijuru. Daniyeli yasenga imisi yose yibukira isengesha, kuko Imana igihe Salomo yinjiriye isanduku y'isezerano mu ngoro y'Uhoraho yarasenze, ngo ubwiza bw'Imana buramanuka mu isengero, muri urusengero. Daniyeli rero yasenga yibutsa Imana ivyo umusavyi wayo yarigeze gusenga. Kuko nawe rero ubu ufise urusengero rw'Imana ari umutima wawe, nusenge ufise kwizera, kandi wizere Imana izobana nawe kandi izokugirira neza. Babaganwa baca baragenda kurega Daniyeli bati uburya Daniyeli ntakuba yanse gusenga ca gishushanyo. Ngo umwami ngo ashira umutima kuri Daniyeli, ngo biramutuntuza, ngo apfa kubwira ko bafata Daniyeli, baramufata ngo amuta mu gobo rw'intare, ngo mugobo rw'intambwe. Ngo buryo joro ngo umwami araratariye abura n'itiro. Bukeye ngo aragenda aravuga ati nimuteye, baramuteye, ngo Imana yawe ukorera ngo ntiyobura no kugukiza. Bukeye ngo agenda kuraba, arasemera n'ijwi rirenga ati Daniyeli, ya Mana ukorera yobaye gukijije iminwa y'intambwe. Aramubwira ati Daniyeli ngo aramwishura ati Imana yarungitse marayika azi iminwa y'intambwe, ngo kuko nabonetse imbere yayo atagicumuro mfise, ngo kandi atakibi nawe nagukoreye. Mwene data, ese ndakwifuriza kubona yuko imbere y'Imana atagicumuro kandi atacupfa na mwene data. Amen. Amen. Maze umwami bakurayo Daniyeli, ngo igitangaza cabaye ngo nta nagakwabu habonetse kuri we, kuko ico gihe izo ntambwe izo ntare ngo zabonye marayika ngo ziba iminwa yazo zibura apeti. Kandi ikindi gitangaza cabaye ngo nuko yazitegetse zikaryama kugira ngo ntizimuhonyore. Twumva ngo ntagakwabu kamuhonezeko, ziraryama, iyo zimukandagira ari gukomereka arazitegeka ziraryama. Ngo Daniyeli arazisegura arasinzira mu mahoro n'umutekano. Icantangaje uravye ijambo rihereza ngo kuko Daniyeli yizigiye Imana yiwe, nta kindi camufashije, nta yindi sokre, ngo nuko Daniyeli yizigiye Imana yiwe. Nawe ni wizigira Imana yawe, ni Imana y'nyabushobozi, ni Imana ikomeye. Kandi mwibuke intambwe n'igikoko gikaze cyane iyo kibonye yo kijya ico kirya, iyo gishonjeho bikaba ibindi. Amosi yigeze guhanura, kuko yahanura abwira Isirayeli ko ibihano bizoba kuri Isirayeli bikazoba no ku mahanga abikikije. Agitangura guhanura dabora yatangura guhanura akavuga amahanga bikikije ibihano Imana izoba, abantu bakanezerwa ko
Imana izohana abansi babo. Mu nyuma rero atangura guhanura avuga ati na Isirayeli kwizohanwa. Noneho baramwirukana bamubwira ngo naveho aze guhanurira ahandi. Mu gice cya gatatu Imana yarababwira ati mbega ngo abantu babiri bojana batasezeranye ngo canke intambwe yo kwivuga ataco yishe umugunza w'intambwe wotontoma mu isenga ryayo ataco wafashe ntibishoboka. Oya ntibishoboka. Intambwe burya mu ishamba igenda buke buke yitonze. Mugabo yamara gufata ikintu igikoko yamaze kugifata ikaroha n'ishamba rikanyeganyega ibindi bikoko byose bikamenya yuko umwami w'ishamba ariho ari hari. Nuko rero bisigura ko intambwe ibonye ico yica ikagifata iratontoma cyane. Mugabo iki gihe twumvise ko igihe ca Daniyeli ko marayika akomeye w'Imana yaramanutse azeziba iminwa. Umwami amaze kunezerwa ngo yaciye ategeka ngo nibazane abantu barega Daniyeli. Barabazana bisigura ko ari babaganwa. Barabazana ngo abaterera mu goba rw'intambwe ngo n'abana babo n'abagore babo ngo zibatsamira mu kirere ngo zibajanjagura ngo n'amagufa yabo. Igitangaza ngo batarinze bakora bashika hasi muri rwagobo. Bisigura ko zari zashonje bikomeye. Mugabe ikiganza c'Imana cabonetse ku ruhande rw'umukundwa wayo Daniyeli. Imana iziba iminwa y'intambwe. Uko niko nawe ndakwifuriza ngo Imana ikugirire neza. Imana ikugirire neza ugira ukwizera. Uko sokere twabonye ko Daniyeli nta kindi cyamukijije nta kindi cyamufashije ngo nukwera yizigiye Imana yiwe. Nawe wizigira Imana yawe izobana nawe. Turumvise ababaye abahizi kandi nta kindi cyabakijije atari ukwizera Imana yawe. Nawe urasabwa kugira iyo ngabire nziza iyo ngabire yo kwizerwa. Turavye twabonye tuvuga mu isezerano rya kera. Reka noneho tugaruke mu isezerano rishasha. Mu isezerano rishasha aho Yesu wose yagiye akiza abantu nta kindi yababaza. Uravye muri Matayo igice ca 17 umurongo wa 20 Yesu yakirije umuntu yarimo dayimoni. Abigishwa be baramubaza bati none ibyo bintu bishoboka gute ko twebwe byatunaniye? Yesu arababwira ati ndababwira ukuri, niyo mwagira ukwizera kungana akabuto ka sinape ngo muzotegeka uwo musozi iki gisozi ntavuze ngo muzotegeka iki gisozi mukibwira ngo shinguka uvaha uje hariya ngo kandi kizohava kije aho baza bategetse. Ari jambo rihereza ribavuga ngo kandi nta kitazobashobokera. Akabuto ka sinape na kabuto gato cyane narakabonye kangara kari munsi y'akabuto kururo. Mugabo yabagateye mu kuzimu karakura kakaba igiti cy'inganza marumbo kiyagira amashami kiyagira n'amababi kigatwikira ahantu hose. Akagati namwe mumagira akabuto ukwizera guto nkuko kuzobatuma mukora ibitangaza kubwo kwizera kuko Imana izokora nabo. Imana ikora n'abizera ikora n'abakomeye cyane ikora n'abizera. Namwe mugire kwizera ukungana n'akabuto ka sinape. Yesu yakirije umwana w'umugabisha w'abasoda kuko uwo mugabisha yaraje aravuga ati umwana wanje aragwaye. Ati kandi Yesu Jesse mbona nanjye ndategeka iyo mbwiye umusoda umwe ntija hariya aragenda nabwiye undi ntigenda akagenda. Ati nawe rero ntibikenewe ko uri guzi wanje fa kuvuga ijambo rimwe gusa mwana wanje arakira. Yesu aramuhindukira amugira ati abwira n'abantu n'abigishwa bari kumwe ati sindabona no mu Bayuda umuntu afise kwizera kungana gutyo. Ati genda umwana wawe arakiza. Yashitse kwa Lazaro amaze iminsi ine yapfuye akiyashitse bata Mariya bashike batangura kurira ba Mariya bararira. Arabwira ati nimwagira ukwizera murabona ubwiza bw'Imana. Muri Luka wa mugore yamukorako mu gice 8 wa mugore yamukorako nta kindi Yesu yamubwiye yabanije gusa ati ninankozeko. Abantu bose baratangura kuvuga ngo abantu ko banigana ngo umenye ugukozeko. Nyamugore aramubwira ati genda ukwizera kwawe kora gukijeje ngo genda amahoro. Amen. Usomye kandi ntiuza gusoma henshi usomye muri Mariko ca 10 Barutimayi impumyi yumvije ko Yesu ariko araca kwibarabara nawe yari yasega yicaye aho atangura gusemerera abantu baramubwira ngo ziba. Noneho Yesu yimvijwe igiwe aramubwira ngo mureke aze. Baramubwira ngo haguruka Yesu aragushaka. Yesu aramubaza atushaka ngo ndagukorera iki? Ati ndashaka guhumuka. Aramubwira ngo genda ukwizera kwawe kora gukijeje. Wumva hari ikindi kintu Yesu yabakoreye? Yesu yahagaze ukwizera kwabo abakorera ibitangaza byanditse muri Bibiliya. Ndakwifuriza mwene data ndakwifuriza inshuti yanje ko nawe ugira ukwizera gufatika Imana ikagukorera igitangaza. Nuko none wewe kugomba kusenga ufise umutwaro usengera nanje nakubwiye ko ndawuvize ugomba abantu bagusengere bakurambike kwibiganza. Oya wewe gira ukwizera ntawe uzokwizerera. Gira ukwizera gukomeye usenge Imana ibane nawe n'abapagani bamenye ko ufise Imana isenga. Abantu barabizi aho musengana barenze kuvise kugenda gusenga ngomba nabo nyene babimenye
kutagenda gusa kubw'umugenzo ahubwo genda kuko uzi Imana usenga kandi ufise ukwizera, abamusenga nabimenye, abapagani babimenye, n'ababimenye, abantu bose babimenye, umuryango ubimenye ko Imana gukoreye igitangaza. Ugira uko kwizera niko ndakwifuriza, kandi nanjye niko niyifuriza nyene ko Imana yompa kwizera gukomeye cyane, kugira ngo mbwire umusozi uri imbere yanje ushinguke utagwe mu mazi, umusozi uri imbere yawe ushinguke uva aho uri utagwe mu mazi, ikibazo ufise kivaho aho kiri ubona igisubizo kivuye mu ijuru. Yakoze ivyo kuri bo twabonye babaye abahizi, iracakora, iracabandanya ikora, ntawe yagiye. Ni Imana ngo yafashije irafata irema ijuru n'isi, ngo isi ijuru mbere ngo iraribamba, irishira ku inyenyeri za Oriyoni na Kirimiya n'izindi ziri hejuru cyane zashobora kubona. Iyo niyo Mana twizeye, iyo niyo Mana yaduhamagaye, kandi iyo niyo Mana ishaka ko twizera igakora ibitangaza. Ndagushimiye mwene data wumvise, ndagushimiye mwene data wowe ukwizera kwawe kwaduze kongerekanye. Umisiza izo dushoboza dushire kuganira kukundi kwizera, kuzindi ntamwe zo kwizera. Imana iguhumugisha kandi kugirire neza. Data buranda gushimiye, ndi umwana w'umuntu mvuze buke mu majambo make, mugabo kuri Imana ikomeye, reka utahuza ubwoko bwawe babone ko ivyo wakoranye na ba Daniyeli, ivyo wakoranye n'abahizi ba Sadurake, Meshake na Abedenego, Mana nawe ushobora kubibakoresha. Data ukabakiza ivyo barimwo, zaba ingwara, zaba ubukene, zaba ibindi byose, zaba intambara, ibintu byose barimwo. Data ubishure, data ubabere igisubizo, ubabere inyishu muri byose Mwami. Badugiriza ukwizera Mwami, uko ari yaradendebukiwe Mwami, musubizemo inkomezi Mwami. Data umutima wiwe mwase mpwemu niyatse umucanwa, data ukwizera yizere ibitangaza, yizere n'ibitarabaho, kuko uzobirema Mwami bibeho Mwami, bibe bizima. Haleluya. Urakoze data wera, imizina ryawe ndabisenda bishima. Amen.